Ega nubwo tuba turi mu bibazo tuze turabazanya mugabo. Ni nka wewe bagufungiye iki? Awe ntubona burya ko wahombeje abana bo mwikaritie niyo nzo urazi ngene wari umusore mwiza. Arbe ico kibazo wari ukimaranye iminsi ngaho. Oya nyene nakubajije bakujijije kubwo we ntawagumujya abana babandi muri karitie. Witwaje ngo fisifreshe. Mana mushobora byose. Ariko jewe urashobora kubona ko nozira utuntu two dukumi. Hariho ibintu by'imizigo umuntu yotarika kawina. Hagenze gute? Mayo makuru. Je bamfashe nivyo mu boss wanje nakorera. Boss jewe yadanamudandariza diyama. Ndamudandarije rero boss je ndabona afise imizigo myinshi afise ibirara hanze no mu nzu. Buta je navuze ati ebana je nanje kwe ti ibintu byo kuguma nambaye udukamba mbi. Ni impuzu n'utudukamba mbiri nitwo nafungana nkuko nyene. Burya rero boss maze kumukorera impano diyama naciye ngenda ahantu yabinyegeza natarikanye n'isakoshi uko vyari ebana ca ndaguruka maze kuguruka ebana ca ndarenga imirambi maze kurenga imirambi après des jours ndahantu nyene ndiko ndakatisite ebana nagiye mbona bangwako baciye banyuriza pick up nta nivyo kuncisha no muri parke ebana bateye bantwara direct no ngaha mu mpimba bamaze kunshika nayo naciye nicara nyene ndapoza navyo barabifashe none ivyo bidiya bamaze kumfata reka ndakuyagire mugeze mbe hajya uraza umubire nyamubire nubwo yoye ibihombi cyane ubwo nyene nategerezwa kubura n'akantu kamwe yinyegereza nari ibinze kamwe umugabo we bakujijije ukuri kubera ko urumva washaka gutunga utarusha none akubasigaje none uragafise ho kameze gute wewe ahantu nari nzi yuko mfashwe nzoza gufungwa imyaka n'imyaka nari guca nsiga aho ahantu naje ndakazanye ndagafise urakafunga yego kanyeke basi kumenda gakwita kwa maso reka umwana wa mama haye aho nzopfira ngaha nzoba umubosi ngaka oya sinoguha sinda nakora oya basi ngene gasa mugabo naho kubera dufungana ngo twese uba magogwa namwe no guhuga kora ko karererana ubona gute mugenzi ubona bazompa amamiliyoni menshi karererana nka rero ni nk'ama miliyoni ngaha yo reka mani je nabonye kamwe boss akagurisha 100 miliyoni aho ruvuye ngaha uzoba ugira utunge nk'imiliyoni cyane yo canke ahubwo nsaba imana nejo bande kure bizoba ari ibindi bintu ndumiwe Arbe none wewe mugenzi we bagufungiye iki shaka rero ibintu birangora no kuvuga kuko iyo wenyibukije cyane umva ishavugisha urazi ko je nazize ubusa je barandenganije unafasha umuntu ku nguvu barankamugasha unafasha umuntu ku nguvu kandi bandenganya aha nataye n'umugore wanje kandi umugore wanje ari yibungenza sinzi ngo yaravyaye sinzi ngo abayeho gute sinzi ngo amerewe gute urazi gufunga ziro ubusa aha imyaka yose maze ngaha nzira ubusa ngo gufata ku nguvu raba jewe nafunzwe nzira ikintu cy'ukuri wowe aho wazize ubusa reka nibikire diyama yanje ejo uzova ngaha aye jewe usanga hariya nagize natonze reka oya aha ni sawa turi babiri ngaha kiretse wowe ni waja kundeka uzira ukuri ukisuma washaka gutunga utabizi icuye ahubwo uri mugabo wewe none gute naje sinzira ubusa naje nari byarashitse ndiba ndiyo igitoki cyo catumye ashika ngaha mu gereza nazize igitoki kandi no kuburana sindaburana nicaye kunyene shabwo rero je barandenganije ni bari kumfungana na mwebwe niga mwebwe mwese muri mufisi ivyaha uri gisuma ivy'amadiyama ugiye ivy'ibitoke by'abandi none ngaje ndiko ndazirike uziko nshobora kuva ngaha narafashe ingeso yiwanyu ringa hajya ngo bana nasune bugasune bankawe aho usanga umuciye mu nyanduzi mugabo rero ndashima Imana ko jewe ndi mu gufungurwa burya mu myaka banciriye sinzi ko ari n'amezi 5 sigaje aha mu minsi mike ya gente zo baturiko
Ubonye ko wambesha. Nende bitwa wabe atarava mu gasho. Bantu kuri kwimana je simbesha n'umusi numwe. Aberi yarari ngaha. Nikimenya amenya arabana isuka ikararimisha yesize ngaha. Ahubwo usanga tunyanagiye muhira. Nimba ivyo kuvuga ari ivyo. Dusubire inyuma tuje kumuraba. Tugende. Sawa. Ni sawa. Kwa amazi misi udatonda wanyine. Ari mazi misi ngwaye boss. Amazi misi kwa. Udatonda no kukazi. Imbabazi byawe. Ariko ubundi bazana imitende. Ubu ni mitende imeze neza ko imeze neza. Abe. Uziriye mu gihe nagenda kwa mayoza kumbonjishiriza nigarurira abakiri. Okay. Sawa. Yanyarukana. Yego nta kibazo. Neli. Bite. Kuri wenyene televiziyo ntiyaka gusa amazani. Nari kumva koresha telefone. Okay. Gusa nizere ko umeze neza. Yego meze neza. Nawe umeze neza. Ku kazi byagenze neza. Nje meze neza. Okay. Sawa. Ari. Nubabe mu nzu ndamubuze nta uriyo. Wese nabwiye ko wambesha. Ari nije sinigera mbesha. Aberi yarari ine n'umwanya twari turi kumwe hari yaye. Najya ahantu hari kararima nije kajya kazi nakamurangiye.
yarari ino. We nimba ukwihangana ugashitsa ku mugoroba ukiri ino uwo mubona, kuko hari ahantu dukunda gutiramira ku mugoroba usanga ariyo yagiye. Mama we ko ntamubonye iyo batarataha. Narashika kwa Jenny je ngaha sindamubona. Kuvuga ko utigeze tora telefone mpamagare wumve ko amerewe. Oya, ariko papa mama n'umuntu akuze nuvumengo nta mpamvu yo guhangayika, kubera iyo aba yagize ikibazo ndari kuba yatumenyesheje. Reka twizere ko harameze neza. Cyangwa nimba wihuta tujane tumuraba aho hantu akudukunda guteramira. Aya je ndarushe n'ukuri fuma ndakurindira ngaha, ahubwo niba ufite telefone mesha ko nandika nimero yawe ku buryo umubonye ucumbwira nawe ucandika iwanje. Mbena telefone ni zimwe Yaheze umuriro. Okay, wewe ndafise aga telefone gatoyi ngaha. Wewe mpazi wawe ndamubonye. Hama cyo ndakubwira ko ndamubonye. Sinzi ngira nizinga. sawa zandike. Telefone birajimije. Neri. Kuva nabana na mama wawe ni ubwa mbere ajimije telefone. Kuko ndavyizera ko haberi yafunguwe, ko nari narumvise amakuru ko yaba yarapfiriye mu mpimba. Ubu muhira ndabizi barahangayitse ku bwanje na telefone yanjye imanye, nari gupfuma basimika ivyo mbesha umugabo bikamuremesha.
madamu wanje yabaye iki? Yobagize agisida cyane ko atakunda kurara hanze tambwiye. Nabwo bwa mbere fone yiwe numvise ijimisha. Ariko Aline, ubu ni saa ngapi? Ko waseze umbwira kutazorarayo, byagenze gute kugira urarayo? Akazi kaciye katubana kenshi biba ngombwa ko turarayo, kandi nanje naho natabundi buryo ndi bubikoremo biba ngombwa ko turarayo. Ndabaye no kunshaka kumenyesha ko ibintu byahindutse. Na telefone ugacuzima kugira tukurondere tukakubura. Aya arazi ko ibintu bitarabinshikira. Ahantu twari turi hari ikibazo c'amatara. Muri wari uhari. Ndabaye no kunshaka gushaka telefone. Ndabaye ko nshaka kwandika genda kumenyesha ibyabaye. Ariko ubu muri na kibazo naraye neza. Okay. Nshime ko waraye neza, ariko je naraye nabi. Wabuze aho utira telefone kugira umenyeshe ko ibintu bimeze. Ryari ku kazi kawe baguha amamisi yo guhiga abantu.